ni principe zageze zifashe cyane zivuga ngo ni zitatu: kirazira kunanirwa, kirazira kurambirwa, kandi kirazira guheba. Ni principe zitatu naho zo zifashije mu buzima uzura ko bitaguhiye. Jewe izo zaramfashe giti canje no munsi nawe ndiko ndazigusangiza, singusangiza ko zananiye gukoresha, ndazigusangiza ahubwo kuko ibyo nagerageje kwiyumvira byose je ndabona ko nabishitse. Icyo ntarashikako nico ntaratangura cyonyine. Akarunda nk'amafaranga hano donc nashobora kuvunja amadolari akagira gatwe twarumwe nka 10 cyangwa 20 donc akarunda hano n'icumba cinshi kuko uyinjiza amamiliyoni de dollars. Nk'iki cumba akacuzuza acavuga ati akimufata amasakoshi umwe wese atwara ayashobora terure apakire menshi ashobora muri yo sakoshi. Mugabo condition ni 60 secondes avuze shinje ngo hagarika mwese muca muhagarika. No kuvuga hari uba yayoye menshi kuko azi kunyarutse gusumbya abandi, hari uba yayoye make. Ikibazo nuko batabazi icyo gira bikoze rero. Bavuga ati okay ayo nyine wagize yatware iyo sakoshi urondera uburyo uyiheka cyangwa uyigira iki muri kizizo bari biteruye uje kwene hariya hejuru. No kuvuga ije ndege ngijya hiparitse iza gutwara umuntu wa nyuma yasigaye yenenye. No kuvuga urusha arakorokera mu mazi, mugabo uwa nyuma nyoza kuyatwara. Na challenge mero bakubona byatsindiye gakobwa kari kiyoreye dukeya kuko katanyarutse, kandi urumva ko kari gahwahutse kari kagize guhahuka kakagerageza kakaba kanatwe n'isakoshi ihwahutse irimo amafaranga make. Okay bagenzi, reka ndabaramutse ndabipfuriza amahoro, amagara meza n'amafaranga. Niyo Omdishani Banda bayikaze cyane kuri runo rubuga gwanje kwitwa Omdishani Banyene. Bagenzi, uno munsi cyo ngiye kubigisha cyangwa kuvugana namwe n'ikintu. Nta muntu numwe muri buno buzima ariko arakora ikintu ataragira ahantu acika intege akumva nyine umengo yo bivamo cyangwa akumva umengo ntabona yaja. Ibintu bimaze gushikira abantu benshi. Kimwe rero mu bibazo bikunze guca bishika nuko hari umwe acika intege ahubwo aca gwiza ivyigwa byugira aronka izindi nguvu zishasha, aronka n'ubundi bumenyi bushasha ko mukura mu bibazo arimo. Hari n'ucika intege akumva ahubwo yoca bivamo Burundi. Umuntu ngiye kubaha cyangwa kubigishirizako itimonyaje yiwe, peu importe igisatu urimo, peu importe ibyo ukora, ibi niwe bikurikira, niwe bishira ku mutima, ubwenge bwawe ukabyakira, nakabuza ko nawe bitogufasha mu kintu cyo cyose uri kurakora. Hari umuboxer w'umunyamerika yitwa Cassius Clay, benshi bamumenye ku izina rya Muhammad Ali. Muhammad Ali niwe gize ngo nimba umutima wanje, nimba ubwenge bwanjye buvyumva n'umutima wanje ukavyizera, nta kintu nakimwe cyo nane yagushikako. Nimba ubwenge bwanjye buvyizera n'umutima nako nimba umutwe ubwonko bwanjye cyangwa ubwenge bwanjye buvyumva n'umutima ukavyizera, nta kintu nakimwe cyo mbuza kubigirako. Okay, reka ninjire gato muri YouTube ku muntu ngiye kubigishiriza ko yitwa Mr Beast. Mr Beast umunsi yinjiza amafaranga atamu president numwe kwisaba hayinjiza nta numwe, ariko no mu YouTube niyo CV yiwe no mu YouTube nafa passer arayigano na Elon Musk nawe muramuzi umugwiza atunganye wa mbere ku isi, azwi cyane nko muri za Tesla cyangwa za X Space cyangwa za Twitter ziraziguze zitwa X no munsi. Bariko barahiganwa batsindanira kugura urubuga rwa TikTok y'abashinwa. Mr Beast byavugwa ko ari nawe ashaka kuyegukana, ariko nta kintu ni CV y'umu YouTuber. Bagenzi, ubu harageze igihe yinjiza amafaranga muri YouTube baramutuma ko bati ati none ubigenza gute uri ko winjiza amafaranga na YouTube hako kutinjiza. Okay, reka rero turabe. Bagenzi, nawe ni nkitangura nti hari igihe ucika intege uri kurakora ikintu, urazi gukora ikintu nticyavanze kandi washaka kubuza abandi cyo kiravanze. Ariko icyo nakubwira, nimba uri kurakora ikintu ukabona we nticyavanza ariko abandi kiravanze, nikigaragaza ko ivyo bintu bikunda, ibintu babikunda. Nimba wewe bitariko birakunda ifo kuca wimvira biko byanyiranye. Uyu rero Mr Beast umunsi gato ndabereke afise kuri YouTube yiwe ababone cyangwa abamukurikirana ku rubuga rwa YouTube gonyene, izindi platform nka zama TikTok, Instagram, Facebook tuzivuze no turi kuri YouTube akurikiranwa ni miliyoni amajana 4
245 nta wundi muntu ku isi afite abantu bamukurikirana biki. Muri make nitwavuga ko ari wazwi ku rugero runini gusumba baba star bari hana abandi bari abanyamerika benshi kure niyo arabasumbya n'igikundiro ndetse arabasumbya. Impamvu igikundiro si ikintu uvugisha umuntu ni ibintu werekana. Uyu mugabo yashize video ku rubuga rwa YouTube rwiwe bana mu minota 5 ruba byamaze kurenza ababone nako aba ariko bakurikirana iyo video barenga niburi ibihumbi amajana nk'atanu canke umuriyoni mu minota 5 yiyonye. Iminota itarenze 5. So umuntu asigaye yibaza ati none umugabo ibangagiwe niriye. Okay. Reka noneho rero ndabereke intayiwe yatwerese akatubwira ati nyuma y'imyaka ati burya irenze 10 je niho ntawe kuzamuka muri YouTube. Donc kuva muri 2015 no muri 2025 mugabo nubwo bwe ko yatangiye kuzamuka 2015 ariko YouTube yo yatangiye 2011 ngaha mu Burundi. Reka tugerageze ko tutari bwayimenye. Okay, ninjiremo neza rero 2011 umwaka wose nawukoze nta n'umwabone uyu yigeze aronka. Umwaka wose mwibaze amezi 12 nta mwabone n'uyu yigeze aronka ku rubuga rwa YouTube. 2012 umwaka wose rero rusa ababone 26. Donc abamukurikirana bajya biyabonesheje cyane ari mu cyongereza babita subscribers 26. Ndikuvuga 26 abarose mu myaka 2 myaka 2. Ku mwaka ugira gatatu 2013 irageze ku babone 100. Ndikuvuga ko amaze kwizegwa n'abantu 100 mu myaka 3. Gaciro Media kombe yarinzi ngo shene yacu yarateje kuduga kombe ahubwo yarateye imbere. Agaciro Media tumaze imyaka tuzokwiza natwe imyaka 3 mu kwezi kwa mbere tariki 15 mugabo ibaze ko natwe tutarashikana ibihumbi 100. Hariho abakwiza ibihumbi 100 mu kwezi kumwe mu mezi abiri. Mugabo ikintu bagenzi nababwiza ukuri ntihagire umuntu azohangana n'abandi ngo wigana abandi bikwigana abandi no kora ibishoboka byose wewe ube uharanira gusumba wa wundi wahoze uri ejo haheze, sivyo? Nimba uyu munsi uri kuwa kangahe kora ibishoboka byose usumbe ejo haheze kandi nuno munsi nejo uzukora ibisumba ibyo wakoze no munsi ico gihe uzoburi mu nzira y'iterambere. Donc rero mu myaka 3 yarageze ku abone ijana. Reka turabe 2014 yageze mu abone amajana 8. Ndakuvuga amajana 8 mwibuke ni nababona rose imyaka 4. Ibaze imyaka 4. ari abongize iminsi ndiko na forma kuri YouTube ndabigisha ibijanye na YouTube kuyigenya k'amafaranga navyo birakunda. Kandi umuntu akoresha no mu byo butoya cyane. Ngo none nkasi ndiko nkoresha telefone gabagenzi. Nkoresha telefone. Zabifo utabitahura egera babitahura bakwigisha. Nuko gusa abantu rero iyo bakeneye ofete kuba tuje mu mashure tukariya amafaranga menshi, kuba tuva ngaha tukajya mu maseminaire gusanga uranambutse igihugu cange uragiye ahantu muri formation runaka ukariya amafaranga, nibi navyo ugomba kumenya ko uza kuyariha kuko nibiza kugira akamaro. Kino cy'akamaro tuzurukira kugomba amafaranga. Ego mu myaka ine yageze kubona amajana 8 2015 niyo cyabubwiye ati rero bugiye niho nize nyakwizira ko ngiye guhaguruka kandi ngere kure cyane. Donc yarageze ku 8 urabi intervalle bugiye bagenzi no bagira gute intambwe ya mbere nico kintu cya mbere kigoye gutera. Intambwe ya mbere depart bagenzi kuba ku mushinge yagoye cyane ikumene mu YouTube nga Esther muze kuraba chaîne yitwa Ikiyago TV Show. Ikiyago TV Show muri yaboneshe ko no mwigeme akora ibiganiro nziza cyane bijanye n'intare. Andiko ndigisha abanawe ndamwigisha kuko ndazi nawe numwe mu bahora bacika intege bati none ko ivyo nkora je bitaduga. Ariko imbire ko uyu yakoze umwaka wose atamuabone n'umwe araronka. Hagira ku imyaka 3 amaze kuronka ababone ijana gusa. Nawe ugeze kuri benshi urabarenze. So ego ariko ndiko nabwiye ko gutera intambwe ya mbere ari cyo kintu kigoye haba muri business yari yose uje gukora haba en fait ikintu cyo cyose uje gukora umushinge nico kintu cya mbere kigoye. Ubu ngakare dufate kubakoresha ama social media barabizi kuno kuronka abantu igihumbi bakwizera ukuntu bigumye.
ariko iyo umaze kubashikana gushikana ibihumbi 10 biroroshe kuva ku gihumbi kimwe gushika ku bihumbi 10 nivyo byoroshe kuva ku muabone umwe gushika ku gihumbi ndumva ko bigoye abo bakeya niyo bagoye gusumba ariko ugomba nimba uzi ko abandi bikunda naho birakunda ntabwo uri unique ku isi ahubwo urashobora gukora mu buryo bwawe gusa mugabo uri gukora aho abandi bariko barakorera. Okay, 2015 rero avuye kuri bino bihumbi 15 nako ku bihumbi 8. 2017 nako 2016 yaragize kuri 17000 abone. 17000 abone murumva ko bari benshi. Ibihumbi 17 yarageze ko aha tugeze mu mwaka ugira gatandatu. Ariko shamundabira rero ukuntu ngaha mene ko ndababwira ukuntu byihuta. Ibaze ko 2015 nako 2016 yari ku bihumbi 17 ariko umwaka umugaragara irasembiye ku bihumbi 600 avuye kuri 17. Navyo mastera umwaka umwe gusa ndabira yasin donc yarose abandi abantu bashobora kumukurikirana mu mwaka umwe abantu bashika ibihumbi 583 kandi iyi ni imyaka yose kugira ronke abantu 10 byaragora. So okay, 2018 murabe 2017 yari kuri 600000 mugabo 2018 umwaka umugaragara yarageze kuri 2,500,000 abone cyangwa subscribers. 2019 yarageze kuri 13 millions. Bagenzi sinababeja muri 2019 ngaha mu Burundi ngira ngo umuntu yarafise abamukurikirana benshi yarafise nka ibihumbi sinzi ko nka 200 hari amashene ndibuka ngaha mu Burundi yarafise ibihumbi 200-230 ariko yarageze mu miliyoni 13. 2020 rero yarageze muri 29 millions 2020. 2020 yarageze muri 52 millions. 2022 yarageze muri 88 millions. 2023 igeje 2023 naje agaciro mediano twari dutangiye yarageze muri 73 millions. Nayo 2024 ndabira nk'iyi interval vraiment kuva kuri 73 agasimbira kuri 230 no kuvuga ko ni kiringo cy'umwaka umwe bibaye x2. Noneho 2025 ageze 443 millions. Naho ndi mu YouTuber barabigira n'urubuga rwa YouTube ubwago nako rurafise chaîne ya YouTube urika abantu baki kabisa. So kikaba bibaza ati none nimba uyu byarakunze ariko kumbure uyunye ariko arakubwira uyunye ari ama challenges ahora akoresha abantu ndababwire kubatayazi bashobora kugura jet privé ya ndege ziri VIP usanga umuntu agenda wenyine akayigura akacababwira ati abantu ati okay ndaba challenging akamarika nk'igiti hano hejuru y'amazi agacababwira ati okay akarunda nk'amafaranga ahantu donc arashobora kuvunja amadolari akagira twe twarumwe nka 10 cyangwa 20 donc akarunda ahantu ari cumba cinshi kuko uyinjiza amamiliyoni de dollars. Nk'iki cumba akacuzuza acavuga ati mufata amasakoshi umwe wese atwara ayashobora terure apakire menshi ashobora muri yo sakoshi mugabo condition ni 60 secondes avuze shije ngo hagarika mwese mucamo hagarika no kuvuga haruba yayoye menshi kuko azi kunyarutse gusumbya abandi haruba yayoye make. Ikibazo nuko batabazi cyo gira bikoze rero bavuga ati okay ayo nyine wagize yatware iyo sakoshi urondera uburyo uyiheka cyangwa uyigira iki muri kizuzo bari biteruye uje kwenena hariya hejuru no kuvuga ije ndege ngijya hiparitse iza gutwara umuntu wa nyuma yasigaye yenenye no kuvuga urusha arakorokera mu mazi mugabo uwa nyuma nyoza kuyatwara. Na challenge mero bakubona byatsindiye gakobwa kari kiyoreye dukeya kuko katanyarutse kandi urumva ko kari gahwahutse kari kagize guhahuka kakagerageza kakaba kanatwenda n'isakoshi ihwahutse irimo amafaranga make. Abatwaye byinshi byarabaremereye nabo basanga basanzwe baremereye iyo jet privé ngo byagenze. Uyu n'umuntu ageze kure cyane mu butunzi ni nkuko nabonye asigaye agira ikintu cyegeranye na ashobora kungena nkana mu ibarabara kana nk'umuntu agowe aje avuga ati ndafise inzu igugwa $1 rimwe ritarenze rimwe nko kuri marché
centrale ngahi Bujumbura tuba ari nk'ibihumbi yashika 3,800 ati fise inzu ikeneye amafaranga uvuga abantu bose baramuraba akavuga ati umuntu w'umusazi ntawe umwizera mukanagerageza kujica ahantu ngira ngo handi ahantu n'abantu badatunze amatelefone nungaye wacu yoraba ku minote dufate y'abatwa badasimutse baba muri twatuzu ata televiziyo bazi ata YouTube bazi badafise ko muri n'amatelefone ya Android bavuga ati ndafise ikimagaze kinini ndayigurisha amafaranga 1000 y'amarundi bavuga abantu bomufata nk'umusazi mugo urindutse akavyemera aha abayitsimbiye niko uwo Mr Beast rero ngira naco gituma video ziwe zikundwa arafasha abantu donge mu buryo bwinshi butandukanye hari yindi chaîne nabonye yise Beast philanthropy kubazi ibijanye n'ibigira 10 ni gufata igice runaka kivuye muri yandi winjiza ukakigenera abakene iyo chaîne rero nayo nabonye iri mu miliyoni 50 na zingahe afise chaîne nyinshi udashobora kwibaza pe ni afise chaîne zirenga 5 ariko zose azishirako ama content menshi kandi mbwa kundwi kesho ngakora video imwe gutyo ariye inanatakagira nka zibiri video ziwe zimeze nk'amafilme 100% ziragoye ariko ntabwo naringamije kubigisha ibya YouTube jecho naringamije kubigisha ni la résistance la patience la persévérance mu byo ukora byose ugomba kudacika intege no munsi numwe iyo wakoze ikintu ukabona kiranse ibaza ikibazo pourquoi chance kubera iki hamiyo gikunze naho nyene ni wibaze naho nyene gikunze kubera iki ni wagenda utora rero iyo pourquoi zo uri kuratora inzira y'ukuri nimba uyu yarabishoboye nanje nta buryo nto bishobora nanje no bishobora nawe wo bishobora si uwo muntu uri gicibwa si utoshobora si udaciye ubwenge no nawe bishobora ico ukora cyose rero ko udacika intege James principe nakora ko kuva 2016 ni principe zage zifashe cyane zivuga ngo ni zitatu kirazira kunanirwa kirazira kurambirwa kandi kirazira guheba ni principe zitatu naho zo zifashije mu buzima uzora ko bitaguhiye jewe izo zaramfashe ku giti canje no munsi nawe ndiko ndazigusangiza singusangiza ko zananiye gukoresha ndazigusangiza ahubwo kuko ibyo nagerageje kwiyumvira byose je ndabona ko nabishitse icyo ntarashikako nico ntaratangura cyonyine nuko reka ndabashimire rero nizeye ko mwese bariko muradukurikira muri abone bagenzi muri abone beko na telefone nizeye ko muri abone utari abone naho finya kuri akantu ko yepfo iyaboneshe mwe mushaka bazana dutwenga ngo bajye abantu ngo bavuga ibintu byiza ngo mugabo ntibagira abakurikirana ko nakamara amaza twikura kagaye twitereteka barundi kazi cyangwa namwe banyarwanda banyamurenge barundi cyangwa bakongomane mu rurimi rw'ikirundi batanzania mu rurimi rw'ikirundi ni mbino shene muyibona iya boneshe twe dusangire vyigwa bene ni bijanye na développement personnel nico nahisemwo nk'ubutumwa bwiza bw'iterambere je numva nohora nigisha bene wacu b'abarundi je numva takindi yoboka mana ryafise benshi bagigisha développement personnel nayo kumuri barahari kandi yajya kubatabizi na Chris Ndikumana muri atwagigisha développement personnel la transformation yoboka mana bagigishije neza nani développement personnel transformation hindura uko wiyumvira ucuhindura n'ibikorwa wamaze guhinduka uko wiyumvira n'ibikorwa ucuhindura nuko no muzi tuganira iterambere ndabakunda cyane mwari kumena Home Dishanyima bye bye.